Ndabaramukije mwese abariko baratwumviriza, amahoro y'Imana abane namwe. Jewe rero turiko turavugana ku mazina n'ibibona Imana Jerome, nkaba ndi umukristo wo mw'ishengero ry'Ababatiste ryo ku Ruhinga, nkaba ndi cegera c'urongoye urwaruka mu karere mvugabutumwa ka Bujumbura, nkaba ndongoye kandi n'igisata c'abasenzi muri zone Bugarama. Uyu munsi rero nitavye inyigisho z'abashitsi baje bava mu gihugu ca Amerika, zariko zirabera ku ishengero ry'Ababatiste ryo ku Kibogoye. Uno munsi rero muri izo nyigisho twahigiye ibitari bike, aho twigishijwe n'abigisha batatu. Umwigisha wa mbere yatwigishije ku kijanye n'umunezero hamwe n'umubabaro. Icambere kijanye n'umunezero yatubwiye ati umunezero ni kujya kw'igitoro umuntu ashira mu moteri kugira ngo bikunde kwidemara. N'umukristo canke umuntu w'Imana atagira umunezero yama mu mubabaro, kandi satani bica bimworohera kumufata, canke n'amageragezwa aca mworohera kumutsinda. Ati rero ni vyiza yuko twigisha abantu bacu canke abantu turongoye, twaragijwe n'Imana ko bokwama bafise umunezero mu mitima yabo. Aca twigisha kandi ku kigira kabiri kijanye n'umubabaro, aca tubwira ati isi turimwo ni isi irimwo umunezero n'umubabaro, n'umurongozi nawe ntiyokwama anezerewe ibihe vyose kuko arinda guhwana n'ibimubabaza. Mugabo rero hamwe n'ivyo umuntu yokwama avyiteguriye, naho zibimubabaza akagerageza akagwana intambara nziza yo kunesha akabitsinda. Rero yabandanije atubwira ati twibuke yuko na Yesu Kristo igihe yari mu isi harageze igihe araca mu munezero kandi araca no mu mubabaro. Ati rero ni vyiza yuko twigisha abantu bacu kwama biteguye ko niyo hoshika ibihe vy'umubabaro badakwiye kuva ku buntu bw'Imana, bakama bazi yuko umunezero n'umubabaro ari bihe bibiri bizokwama bibahindagurikirako. Umwe akagira umunezero, hamwe akagira umunezero, ahandi akaba mu mubabaro kubera mu isi ariko bimeze. Mwigisha agira kabiri nawe yatwigishije icigwa cari gifise ishingiro rivuga riti mbega witeguriye gute ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yatubwiye ati turi mu isi turazi yuko umuntu azobaho kandi igihe kizogera ayivemo, hanyuma abapfuye bose n'abazoba bakiriho twese tuzoja imbere y'intebe y'Imana. Ati rero mbega igihe Yesu azogaruka umuntu yiteguye gute, azokwishura iki niyahagarara imbere y'intebe y'Imana. Rero yatubwiye ati dukwiye kwigisha abantu bacu yuko acenye abantu turongoye ko bokwiye kwama biteguye igihe umwami wacu Yesu Kristo azogaruka, azosange umuntu wese yiteguye, kugira ngo ntihagire uzohava atsindwa n'urubanza. Mwigisha agira gatatu nawe yatubwiye ati yatwigishije ibintu bibiri bikuru bikuru, aho yavuze ati mu bantu turongoye n'abantu bari mu migwi mikuru mikuru ibiri. Umugwi wa mbere ni uw'abantu b'abakunzi b'Imana, bizera Imana, bayigororokera. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abantu umenga n'ab'Imana mugabo atari bo. Ati abo rero bakora ivyaha binyegeje, mugabo uri kurababona ukamenga n'ab'Imana. Ati abo rero yaciye yisunga icanditswe twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, umugani w'umubivyi yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe, aho yabivyemwo uburo, ariko mwijoro hacahaza umwansi abibamwo urwamfu. Kandi abakozi bamaze kubibona bamusavye yuko borandura urwamfu bakarukura mu buro, mugabo umukoresha nawe aranka yisunze ko bohava barandurana n'uburo. Acavuga ati nimureke bikurane. Bisigura yuko rero ababi n'abagororotsi bakwiye gukurira hamwe mu ishengero ry'Imana. Ati rero mugabo twebwe ico dusabwa, naho wobona umuntu ko ari mubi, no kubandanya tubabwira ijambo ry'Imana
baba bagororotsi baracakeneye ijambo ry'Imana kubera bakiri mu isi, kandi n'abanyavyaha nabo nyene baracakeneye ijambo ry'Imana. Mu ncamake bikuru bikuru ni nk'ivyo. Mwami Imana abandanye kubongera umugisha. Murakoze cyane. Twahakuye ibintu bihambaye cyane kuko twumvise yuko umuntu naho yoba ari umunyavyaha atakumucira urubanza canke ngo umuntu amwirukane mu ishengero canke ngo umuntu amukumire, kuko arashobora kuba ari umunyavyaha uno munsi, ejo kubw'ijambo ry'Imana agahindukira akihana. Aho yaciye aduha akarorero aho Paulo kera acitwa Sauli yari umwansi w'ivyiza mbere yagwanya abera b'Imana, mugabo mu nyuma Imana imaze kumugenderera agahindukira akayikorera. Natwe twumvise yuko tugiye kubandanya kwigisha cyane abo turongoye kugira ngo bahindukirire Imana, mbere n'abandi kugira ngo ntihabe gukumirana canke kwinobana no gucira imanza abantu, kuko uyu munsi umubi ejo arashobora kuba yabaye mwiza, canke umunsi wari mwiza ejo akaba yabaye mubi. Nuko murakoze. Jewe ku mazina nitwa Dr. Angelique Kanyange, nkaba nsanzwe nkora mu gisata cy'ijanabutumwa n'ivugabutumwa n'iterambere ry'amashengero mu ishengero ya Baptiste mu Burundi. Nkaba kandi nsanzwe ni n'umwigisha mu by'Urwandoramana kuri Université ya Hope Africa University, ariyo bita Université y'Ibyizigiro vya Afrika na Université ya Leadership. Yego cyane murakoze. Ndumwe mu bitabye inyigisho zabereye ngaha ku ishengero rya Baptiste mu Kibogoye. Zikaba zari inyigisho zifuza abarongoye abandi, haba bungere cyangwa abarongoye ibisata bitandukanye aha ku Kibogoye mbere no ku yandi mashengero ari mu micungararo yaho. Inyigisho zari inyigisho zimeze neza. Twa dufise abigisha bavuye mu gihugu ca Amerika, bashoboye kutwigisha cyane cyane bashimikiye ku bijanye n'uburongozi bwiza. Batwigishije ku bijanye n'uko umurongozi mwiza atezwa kwifata n'ingorane nyamukuru ashobora guhura nazo mu ishengero. Hamwe n'ivyo batubwiye bati burya mu ishengero ku bihugu nka byose babonye yuko haba harimwo abantu bamwe bitwara nk'abantu bakijijwe, bitwara nk'abantu bamenye Imana, ariko mu by'ukuri atari ko biri. Tibe nabo barateza ingorane, ti nk'umurongozi akwiye kubimenya. Bahereye ku butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cy'indwi, batubwiye aho Yesu yabwiye abigishwa biwe bamubwiye bati abacira umugani, umubyeyi abivye imbuto abiba uburo, ariko umwansi araza abibamo urwamfu. Bashatse kubirandura avuga ati reka byose bikurane. Rero ni nkuko bimeze kandi no muri amashengero ko dushobora gusangamwe abantu bitwa kumenga barakorera Imana, ariko mu by'ukuri batari ko barakora, kandi barateza ingorane nini gose, igatuma bamwe nk'abungere bashaka kuvuga ati abo bantu none ntitwobakuramwo. Ugasanga hamwe hawe imvurugano mu mashengero, ariko bahawe impanuro, batanze impanuro ivuga iti bareke bagumemo, icyo ukora ubigishe kandi ubasengere. Iyo ni ingorane ya mbere nyamukuru nk'umurongozi ahura nayo, uko yo byifatamo n'ukwigisha. Ikindi nyamukuru ahura nabyo nuko nyine n'uwo murongozi tudakwiye kwizera yuko nawe yaba akijijwe neza. Birashika yavuze bigije bavugira bati none hamwe nawe akwiye kurema imigenderanire afise muri we mu mutima wiwe n'Imana, akamenya akumviriza Imana, agasenga kandi akabaza Imana icyo akwiye gukora. Iyo amaze kwitahura nawe aramenya neza iby'Imana imubwiye n'ingingo ari bufate. Ibyo byari ibintu nyamukuru cyane batubwiye, ariko kandi batubwiye nuko umurongozi mwiza akora ubwami bw'Imana akwiye kwifata. Ni umuntu akwiye kuba ari umuntu akwiye kwigisha abandi. Rimwe na rimwe bamwe baranga kwigisha abandi kuko bashobora kuvuga bati iki kibanza ndimwo nibamara kwiga bazokinkuramwo. Ugasanga niwe avuga ubutumwa wenyine, niwe ari kwigisha, niwe arongoye ruwanje n'ibindi. Ibyo bigatuma bigaragara nk'umuntu yibona cyangwa avuga ngo ntahari ntacokorwa, aho kugira ngo aheho abandi nabo nyine babimenye. Baduhaye akarorero ati nk'umuntu wakoresheje ikipro ka pizza turashobora kwicamwe ibipande 8, ugasanga utanze 6 gusoba ngo ibi bireka ndavyibikira. Tariko nambura umuntu usenga by'ukuri ukwiye gutanga bijya nyine ufise, kuko Imana yaguhaye izobandanya iguha n'ibindi.
rero abarongozi beza bakwiye kwiga kumenya gutanga, si ugutanga ibyo kurya, si ugutanga ibyambarwa cyangwa n'ibindi, ariko bakwiye gutanga n'inyigisho nziza kugira ngo barongoye bashobore kubimenya. Kandi batubwira ko tugomba gukora, ego batubwiye ko hariho umuvugabutumwa rurangiranwa wo muri Amerika yitwa Luther Martin Jr. yagize ati mu by'ukuri umuntu wese akwiye gukora. Nimba bikunaniye, yagize ati namba bikunaniye kuguruka ni wiruke, bikunaniye ko wiruka nutambuke, bikunaniye ko utambuka ni wavure. Byumvikana ngo nta numwe abuze icyo yokora, kandi muri za ntege nke zawe nk'umurongozi ukwiye kuba warigishije abandi kugira ngo mu gihe wacitse intege bakore, cyangwa no mu gihe waba utagihari babandanye igikorwa. Yego uko tukwiye kuba abantu rero mu gikorwa cy'Imana dushiramo intege, ariko tukwimvira no ku bandi. Nyamukuru bigishije n'ibyo twashoboye gutahura. Nsanzwe nkuko nabwe ndi n'umwigisha, rimwe na rimwe hari igihe bama gutanga inyigisho mu ishengero ninjiriramwo, ndumva ko nzozisangira n'abandi, ko kenshi ndaronka akaryo ko kuvuga ubutumwa. Byumvikana yuko n'izi nyigisho ushobora kuzibwira nk'ishengero ryose n'abarongozi barimo. Ikindi naco aho nshikana nibaza ko ngiye kuzozibwira abaturongoye ku ishengero, mu ishengero lokali, atari aho gusa kandi nkashika no mu barongozi b'ishengero mu rwego nationali cyangwa rw'igihugu, kugira ngo bagwize inyigisho kandi batahure neza intambamyi umurongozi ashobora guhura nazo nuko akwiye kuzifatamo. Nibaza ko nzogira impinduka kuri je ubwanje n'abandi shobora kuzigisha, haba ku ishengero iwacu cyangwa se n'abandi bashobora kuba banca mu maso nk'abanigisha kuri kaminuza, kugira ngo izo nyigisho zigende hirya no hino. Kuko iyo tubona ishengero ry'Imana ntitubona Eglise Baptiste, ntitubona Methodiste, ariko tubona ishengero ry'abizera Kristo bose muri rusange. Murakoze.